tubanze dushimira Imana mushobora byose yoyo yamimurikirana ntaryo abarundi kugira ngo bamenye ico bokora. Tunezerejwe nuko biriko biraboneka neza ko abarundi bashitse ku yindi ntambwe, nyango novuga ntibareze. Twarabaye abagabo ntitukiri babandi busimbira hamwe, ubu turi abarundi b'abagabo babona iyo baja. Imana yaragize neza yo yatumurikiye gushikaho tubona inzira twofata. Ubu rero turi mu nzira y'imbona kazoza yo Burundi. Ntagiye uzobabesha, nta muntu n'umwe azi bizobejo. Ejo ubona Imana niho kumurikira. Tubuze imbona kazoza tukavuga tuti Burundi tubona buza buteye imbere mu 2040. Ni nk'indoto turiko turondera kwishira mu ngiro. Ni igicapu c'Uburundi dushaka, kandi ico gicapu bwa tugishikire nuko twese tuba dufatanye mu nda tugendera hamwe. Ubu rero birahimbaye, Uburundi bwaciye mu bihe bigoye aho hari inyenga hagati y'uburongozi bw'igihugu n'abene gihugu. Kare uteye imbere uvuze ngo arize ntiyasubira kwitwa umwene gihugu yabayigiriye. None ubu ni muraba bakuru n'abato twese hamwe turubakira hamwe turondera ivyiza. Uru rero n'urugero rwiza cyane gwerekana ko abarundi twamaze kumenya ko indongozi ari uwa mbere mu bangana, kuko indongozi iva mu bene gihugu bakamushira imbere kugira ngo abarongore, hanyuma gutyo hari igihe aruha uwundi akaza kuko ava mu bene gihugu, wa wundi arushe acasubira mu nawe nyene muri babandi. Niyo ntwaro nziza abarundi baharanira kuva kera narindi, aho abakuru n'abato bose bagira hamwe bari kumwe. Iki kimenyetso rero ni n'ikimenyetso cerekana kazoza keza ku gihugu cacu. Nta muntu asambura ivyo yubatse. Igituma twagira ibibazo keshi Uburundi ntitwari bwatawe bwubaka kuko indongozi ntizatuje imbere ngo twubake. Uno munsi ndazi ko atawo tuzanamwo intambara twabisamburaga yewe. Ibi turiko turuhira ko twubaka irya shusho y'irya nyubako dushaka irya turiko tujako, hari umuntu yobishika ko nkagira uza kubigusamburira ukemera. Nico ituma rero ibi nibimenyetso vyuko Uburundi bwamaze kurama, turiko tugenda tugana kazoza keza kandi karimwo umwizero. Uwo mwizero ubonekera muri ubu bumwe bwacu. Uwo mwizero ubonekera kunge na bene gihugu ubu ubaronka karyo ko kuvuga akari ku mutima kandi ataburyarya burimwo. Ibikorwa rusangi rero twasanze ari byo vya mbere biteza imbere igihugu, kuko bituma abene gihugu bashira inguvu hamwe, bashize inguvu hamwe barashika. Ni muri yo ntumbero mbere turapanga neza tugira tubigire ubu mugambi utunganijwe neza ufise amategeko awugenga. Umugambi wo gukora ibikorwa rusangi tugira amategeko abigenga. Igihe twariko twubaka irya stade baravuga ngo quartier niramukiwe ikazi kubaka, quartier yindi gakurikira, quartier yindi gakurikira. None wumva ibikorwa rusangi tudashobora kubitunganya neza gushikaho twese umwe wese yumva ko atereza guterera agacumu k'ubumwe mu nyubako rusangi zacu? Birashoboka. Twese rero dukura amako mu mpuzu, ibi bikorwa rusangi tubibandanye, mbere tuduze umurego kurusha uko twahora. Uno munsi twarinjiye mu ntwaro ya demokrasi, abene gihugu nibo bitorera indongozi. Nta kintu kinezereye, murabona nk'ubu buca twigira mu matora. Biranezereye kubona ayo matora atadusamaza, twe twibereye mu bikorwa. Kuko amatora no kugira gusa twinagure hanyuma twibandaniriza urugendo. Nk'ubu twaratanga inyigisho ijanye n'amatora, hariho abantu batazi n'amatora ico arico. Je nkunda kwibariza buke buke. Abantu bakina umukino w'amatora ni bande? Hariho abazi ko abanyepolitiki n'abene gihugu kuko nibo batora. None umukinyi si ukina. None abitoza nibo bakinyi, caye abatora nibo bakinyi. None niko kyashavura abatara bakinyi.
abitoza mugabo abakinyi ntibashavure. Ni kubera iki abavyimvye umutima ubu ari abadakina, abavyimvye umutima n'abashaka kwitoza, abamerewe neza n'abatora. Nagiye ndababwira umurundi wese n'umukinyi, umurundi wese n'umukinyi, n'abajyanye politike n'abakinyi. Nibareke kuvyimba umutima rero, twese turabakinyi kuko nta numwe adatora. Abajyanye politike n'abakinyi n'abatora mu bandi, igikuru nuko dutunganya neza amatora, kandi amatora nayo igihugu sa y'umuntu. Amatora sa ya seni, amatora nayo igihugu. Igihugu mbere ubijejwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Burya ni wajejwe amatora, ni wajejwe guhagarikira amatora kuko inzego z'igihugu nizo zihagararira amatora. Hanyuma rero inzego z'igihugu zica zirondera umugwi w'abahinga muri abo barundi nyene. Uwo mugwi ni uhagarikira amatora. Iyo ubonye umenga uwo mugwi hari havuga ngo wohengama nawe urahengamye kuko nawe urafisa utora. Mugabo kubera ico haca haba abandi baza ubwa mbere ucugira wewe witoza, ucugira inderetsi zawe kugira ngo ntibihengame. Abamenyesha makuru bakazana ibinyamakuru kugira gahabaye akanenge gace kavugwa gakozogwe. Hakabaho n'abandi baza kurorera kugira barabe ko bimeze neza, biko bigenda neza, kugira ngo twese duhanurane amatora agende neza. Muga ntagi uzosubira kuvuga ngo hari umuntu adahengamye hageze amatora kuko urafisa utora. Ntibazabeshe. Bajyanye politike ntibazabeshe, nabo nyene barahengamye, nabo nyene botwara seni two bagiriza ko bahengamye kuko nabo barafisa aho batora. Nta numwe adafisa atora. Kiretse uvuze ngo tuzane umunyamahanga. None seni igigwe n'abanyamahanga ko aribo badatora gusa. Amatora nayo igihugu niyo yerekana ko igihugu ari kigabo cigaba kikigaburira. Ntagiye abantu basubira kuvyimba umutima. Ndazi yuko nko hari abavyimbye imitima abitoza, nibahumure hazotogwa umwe kandi azotwarira bose. Twebwe twirabira ibikorwa gusa, ntagire umuntu yasubira gusamara. Twe twirabire ibikorwa nk'ubu gayemwe nk'umuntu yoza. Murabona abari ngaha hari imigambwe irimo, twese ntitubara abakijya gusa. Umugambwe turimwo ni ijya nzu, ijya nyubakwa turiko turubaka. Aha twese turi muri ujya mugambwe ijya nzu, twese turaba hamwe dukeneye kwijya nzu ishika kuri ya sanamu. None mubona turayishikako. Aha hari umuntu yoca avuga ngo ndarushe ngo ndabihevye. Ijya sanamu mbona bamanitse hajya, erega iriho hagiye ingeri zo bimeze. Utari umuntu ufise umutima ugumye wavuga ati rujya runtu tuzorushobora gutega bashi. Mugabo kubera umutima wo kwemera ko tubishoboye, tukagira umutima wo gufata urugendo tuja kuri rya sanamu. Erega kwijya nimbona kazoza, ni kimwe mu mbona kazoza. Turi mu rugendo, nico gituma burya hari abantu bari hagufi bamaze gutera intambwe, bari hagufi yo gushikira irya sanamu. Mu mbona kazoza yacu hari abamaze gushika mu 2060. Mbega none barashitse baca baja. Ucugaruka ugafata ukuboko abandi kugira nabo bashike. Uwuzi ko yateye imbere nagaruka afata ukuboko abandi. Turiko twubakiye inzu, hari ufise amahera ngana n'itafari rimwe yizane nta ngorane. Hari ufise ibeni y'amatafari zana, hari ufise imifuko 5,000 y'isima zana. Kuko none niwa nka kuyizana uyajana. Nize tuma twese ku mugambi wose ujanye no kugira ishusho nziza y'u Burundi tubihundarako twese. Turi kumwe twese, turi kumwe twese. Nta kintu kinanirana tumfatanye mu nda twese turi kumwe. Ndakengurukiye rero na bene Samuragwa. Bene Samuragwa narigeze kubivugana, mukaba mwita mwene Samuragwa, mudafise akaraga mutima ka mwene Samuragwa. Kirazira kuyitirira umuntu mudasangira akaraga mutima. Ibikorwa twese tubone ko tuteza guhindura ishusho y'u Burundi, tuteza kuyihindura. Ntibihinduka ku munsi umwe, n'urugendo. Nk'uburavyi yo tuva karabaho tugeze, turi ku rugendo kandi tuza turarondera uburyo bwo gukomeza urwo rugendo. Twicaye
umwe wese atarondeye uburyo buzotuma tugenda kuri urwo rugendo uzoba uri kuryama imitsi abandi. None rero bene Samura kwa ndabonye ko ari sawa, hariho abagabo basivye kubera ntiba bagishobora guterura ikajya kantu. Nubona ko abadamu ari bo benshi, abagabo basigaye hehe? Hariho abagabo batagishobora guterura akajya kadobo, ntabariho batagiterura agasenge. Kubera iki? Vya biyoga. Aho umuntu yiyahura abona, aho umuntu yiyahura abona. Ko rero mwatoye kwiyahura mubona, tugira tubankire kwiyahura. Ntitwobemerera. Genda bahaga akaroro gatoye. Agapiripiri ntikaribwa. Wosaga umwana wawe arunzemwo urushi rw'ipiripiri mu byo kurya, wo mwemerera? Numwemerera? None twemere bijya biyoga vyica abarundi tubona. Tumenye ko ari bijya biyoga n'umwasi. N'umwasi akomeye. Umuntu agutesheje yuko udazosubira gukora. Uzoguma ukukumba ngaho gushika upfe. Hari n'abamaze gupfa. None twemera abantu biyahure. Twese tuve hasi tuzigwanye. Wowe ushaka amazi meza asukuye kandi atekanye ku buzima bwawe n'umuryango wawe, Samuel's Hope Water Service yabazaniye amazi meza yizewe kandi yujuje ubuziranenge bwose. Amazi yacu aratunganywa neza kugira gufashe kubaho neza, wirinde indwara zituruka ku mazi mabi. Amazi asukuye kandi aryoshye, ubuziranenge bwizewe, abereye bose, imiryango, amashuri n'amashirahamwe. Hitamo ubuzima bwiza, hitamo Samuel's Hope Water Service. Twandikire cyangwa duhamagare kugira turungike amazi aho uri hose kuri guteranya 256 666 49 51. Samuel's Hope Water Service yaje hageze. Diaspora